Turabahaye ikaze mwese muri aya makuru agezweko kuri uyu mugoroba, amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birabandanya gukomera nk'uko muriko murabiraba ngaha muri iyi video y'abasoda b'u Burundi bafise ubwoba, baratekewe n'icoba, abandi bariko bararungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ariko uwuriko arajayo wese abasoda bariko bararungika amajwi bataka batakamba batabaza. Umuriro umucanwa uriko urabugururirwa ko ngaho muri Kongo. Abo basoda b'u Burundi bariko baratabaza bavuga ko bariko baricwa nk'impene ngaho muri Kongo, ngo nayo bariko baratwara ibigwanisho canke bakabarungikira ibigwanisho bakoresheje indege, ngo vyose vyinshi biriko birafatwa n'abagwanyi ba M23 bariko barabibanyaga, akaba aribo vyo bisubira kubarasa. Ingorane zikomakomeye cane, inyuma yaho hariko harasohoka amafoto, hasubiye kongera nyene gusohoka amafoto abasoda b'u Burundi biciwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ibiziga vyandagaye irya nino kandi habuze uwo bihamba canke ukungene bashobora kuja gutora ababo bagandaguriwe ku rugamba. Ingorane zikomakomeye cane ziriko zirashikira kino gihugu c'u Burundi. Abavyeyi, abamama, abapapa, abana bafise ababo barungitswe muri Kongo bariko barataka batakamba batabaza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ngo naho atokumva ko ata mwana wiwe ari muri Kongo yarungitswe kugwanayo, ngo nagire impuhwe z'igihugu, agirire ikigongwe abanyagihugu bafise ababo bariko barapfira ngaho muri Kongo. Varisito Ndayishimiye biraboneka ko adashobora kumviriza abenegihugu. Ni nyuma yaho nawe atekewe n'icoba gikomakomeye cane, aho ariko arikeka ko abanyarwanda bahejeje kumuzunguruka. Amajambo akomeye cane ashikirizwa na Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu, ngarerekana ubwoba bukomakomeye cane abategetsi batwaye igihugu c'u Burundi bafise. Inyuma yaho abantu batari bamenyekana binjiriye ikibuga c'indege ca Bujumbura, bakarabamwo amabanga bari bakeneye, amakuru yose bakayatwara bari bipfuza, ngo barahise biyanura barasubira barigendera. Ni mu gihe biboneka ko ngo umwansi biboneka ko ashobora kuba yarinjiriye igihugu cacu c'u Burundi, nyamara abategetsi bo batari batahura ukungene umwansi abinjirira. Itegeko ryahise risohoka rivuye mu iperereza, kandi iperereza murazi ko rikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Bisiguye ko Ndayishimiye ari we yatanze itegeko ku bajejwe iperereza gufata, guhagarika buri munyarwanda wese ari ku butaka bw'igihugu c'u Burundi, uwiketswe wese ko ari umunyarwanda yoba yarahasigaye, hariko harakogwa uruhigi rukomakomeye cane ko kubarondera ngo barabatoza iminwe. Biraboneka ko hariko harahonyangwa agateka ka zina muntu, cane cane abo bose bikekwa ko ari abanyarwanda baba ku butaka bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose no guhonyanga agateka ka zina muntu, gukumira abanyamahanga ko boza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka ko bifise ingorane zikomakomeye cane ku gihugu cacu, hoba kuri abo bategetsi nyine no kumanuka gushika ku munyagihugu muto mutoya ari iyo mu Rutovu, muri Bururi, canke uyu aherereye i Nyanzarake i Makamba, canke uwuherereye i Busoni mu Kirundo, canke ku munyagihugu aherereye i Mugina, mu Nyamakarabo iyo, canke mu Nyeshenza, mu Cibitoke. Ku munyagihugu muto mutoyi wese bimushikako,
n'ingorane zikomakomeye cane biriko birashika ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biraboneka ko ingwano bitayemwo canke bagiyemwo ari ukwita kurisongoye, na cane cane ko abasoda b'u Burundi bariko baratikira barashirira muri Kongo, kandi biboneka ko batagwanira igihugu cacu c'Uburundi, ahubwo bariko baragwanira akagwi k'abategetsi b'u Burundi baronka amafaranga ava kwa Tshisekedi Felix Antoine, umukuru w'igihugu ca Kongo. Benshi rero bakaba bavuga ko ibiriko biraba ari akamaramaza. Andi makuru ariko araja habona, abategetsi bo mu mugambwe wa CNDD FDD baragirizwa kuba aribo bagandaguye Musenyeri Yohakimu Ruhuna. Imyaka 29 irarumanye aho iryo bara riguye, kandi ngo muri abo bari ku butegetsi bari ku ngoma bari mu bibanza vyo hejuru bari abasoda muri ico gihe, ngo biraboneka ko birazwi ko aribo bakoze iryo bara ryo kugandagura Musenyeri Yohakimu Ruhuna aho yaravuye ibuta ngaho kw'iseminari. Abo ntibahagarikiye ngaho, kandi baragiye baranagandagura abana bo mw'iseminari bibuta nyine, nk'uko bibandanya kugenda bishikirizwa. Intahe yashizwe ahabona na Mbonimpa. Mbonimpa aremeza neza ko abo bagandaguye Musenyeri Yohakimu Ruhuna ari abategetsi batwaye igihugu c'Uburundi. Aremeza ko mu gihe bomurondera yotanga intahe yose, agatanga n'amazina y'abakoze iryo bara nyine nk'uko biriko biravugwa. Musenyeri Yohakimu Ruhuna biraboneka ko ngo yari umuvyeyi w'igihugu cacu Burundi, kandi ko ngo niba atari mw'ijuru ata muntu n'umwe ngaha mu gihugu c'Uburundi canke kw'isi azohonyoza akarenge ke mw'ijuru. We yari umuntu w'umweranda cane, akaba umuvyeyi wa bose. Ariko izo nkorabara za CNDD FDD nizo zakoze iryo bara nyine ziramugandagura. Baramuteze umutego aho yaravuye ngaho ibuta mu nkuka y'imisa, baramwica, kandi abo babigize bari ku butegetsi. Ababikira bo mu Kamenge baragandaguwe n'izo nkozi z'ikibi nyine, ababikira b'abataliyano, Mama Tereze n'abandi bari ngaho bivanye nuko bakiraga inkomere z'imbonerakure zariko ziragwanira ngaho muri Kiriba Ondanse muri Kongo. Baraciye babagandagura bivanye n'amakuru bari bafise kuvyashikiye izo mbonerakure, n'abandi basoda baciye bapfira ngaho muri Kiriba Ondanse. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Abategetsi barabandanya bijandika canke bivanga mu mabi menshi cane. Ayo mabi kandi bikaboneka ko atanico bariko baragira kugira ngo bakosore ayo makosa yose baciye bakora. Igihugu kiratwawe mu kajagari. Benshi bariko barasemerera, harimwo nka Faustin Ndikumana ariko arasemerera ko igihugu gitwawe mu kajagari, kandi ko ubutegetsi nk'ubwo ataho bwoshigana igihugu. Gabriel Rufyiri nawe nuko arabandanya asemerera igihugu kiratwawe mu kajagari, abana b'u Burundi barabandanya kuja guhonera ngaho muri Kongo. Nkuko mwabiravye muri video itangura, abasoda barabandanya kwidoga kandi basaba ko igihugu c'u Burundi co hagarikira ngaho kigatangura kigatabara abo bose, uwo wese ari ko
abo bariho barahonera muri Kongo bagahagarika kuja kwijandika muri iyo ntambara y'abakongomani ubwabo bariko baragwana. Amakuru yacu rero kuri uyu muhingamo tukaba tuyahagarikiye ngaha. Wofyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone canke suivre, ugaca uja ngaho iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bibagerako aho muzoba muherereye mwese kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.